Hello everyone, nizere ko muguye neza cyane gose abakunzi ba televiziyo Tanganyika abari mu burengero mu buraruko mu buseruko mu manuko hose nizera ko mukora dukurikirana gatano kuri gatano. Karibu muri Tanganyika agenda kugira ngo tubashikirize program ya weekend. Urafisa uzosohokera weekend. Niba mara kumvika ikiganiro ndizera neza ko uburonse map ya hazosohokera. Anyway, kuri micro ya mbere muri kumwe na Buto ya Cozine ubishatse wamamagara Toto. Hama kuri mikro ya kabiri reka tumwakire karibu. Murakoze cyane. Hanyuma ku mazina yanje nkaba nitwa Havyarimana Timote. Nkaba sanzwe mba mu Kabezi muri commune Shasha ya Mugere. Juste iruhande y'isoko ya Kabezi. Hanyuma kandi nkaba nsanzwe nkorera umurimo w'Imana mu ishengero rya Ezebu. Kuri misiyoni ya Kabezi nyene juste iruhande y'ibarabara hepfo y'ibarabara gato niho ishengero riri murakoze. Uyu mwari ko murumva ni Timote. Timote yaravye kugira vibe wenyene kwisangiza vibe bati no nivyo kunda. Reka nze kuri televiziyo Tanganyika kugira ngo abakunzi ba televiziyo Tanganyika nabo nyene tuzosangire iyo vibe tuzoryoherwa hamwe tuze twishime kuko yanse kwisangiza umunezero antuka no muno nyiza. Timote abakozi ba televiziyo Tanganyika kwa dukurikirana ari benshi kugira ngo ushobore kubaha program ipanze gute bimeze gute komsa bamenye babe baritegura babe baragorora impuzu hakiri kare babe barahanagura karato kugira baziba ryoherwa ne namye ushobore kubaha program yose uko nipanze. Murakoze cyane abakunzi ba Tanganyika television nagomba kubamenyesha neza yuko nkuko bariko baradukurikirana twarabateguriye igikorane kidasanzwe muri iryo shengero nyene rya Ezebu kuri mission. Ico gikorane kikaba kiriko kirategurwa ni chorale yitwa Ozana. Iyo chorale rero imaze igihe iri kwiravyitegurira cyane. Akaba ari imbere igikorane kijanye no gushira ku mugaragaro album igira kabiri yitwa Ijambo ry'Imana. Murumva ko atari ibintu byoroshe cyane. Turifuza ko tuzosangira ijambo ry'Imana kuri uyo munsi. Tubwire abazoza ko bitazoba byoroshe Ego. Okay, anyway. Ku bantu bariko dukurikirana bitega iki kuri uyo munsi udasanzwe hazoba ari ryari itariki zingahe turatse ko ari weekend ariko duhe program neza kwimeze kugira ngo twebwe tudoze twiteguye gusirima no kuryoherwa. Murakoze cyane gose. No kuvuga tumaze kumenya neza yuko tuzaba dufise ico gikorane kidasanzwe twashimiye kugishira muri weekend. Azoba ari ku munsi w'Imana. Igihe cy'isaha 8 niho igikorane kizotangurana n'indirimbo zidasanzwe z'imigwi itandukanye kuko twaragerageje murazi ko yuteguye urubanza ntushobora kurutegura wenyene uragira abagushigikiye kugira ngo ntutambe wirorera. Mu mico y'ikirundi niko bimeze. Hari indirimbo zitandukanye z'amakorali yavuye hirya no hino. Hazoba hariho ijambo ry'Imana ridasanzwe. Hazoba hariho abakozi b'Imana benshi twagerageje kwiyumvira ko boshika muri ico gikorane kugira ngo badutera impunga. Uwo wasubiramwo itariki kugira ngo bazifate neza hama ututubwira bamwe mu baririmbyi mwatumiye bamwe bakozi b'Imana mwatumiye. Murakoze cyane. Navuze ko igikorane kizoba itarike 21 igihe cy'isaha 8 azoba ari kuw'Imana kuri indwi nyene turiko. Ego. Hanyuma igikorane kizoba gifise abakozi b'Imana bakiremesheje. Murazi ko bwa mbere bwo nta wiyanga. Twahereye ku bacu. Hariho abakozi b'Imana basanzwe barongoye ishengero. Hariho umwungere wa mbere w'ishengero Marcel, hari umwungere wa kabiri w'ishengero Joachim, hari abapastori batandukanye aba Ernest, André, Eliezer, hariho n'abandi basanzwe bafashanya b'abakozi b'Imana abarimu. Hakabaho rero n'ubuzi bari koraremesha igikorane nawe akaba ari umukozi w'Imana dasanzwe Pasteur Jean Paul. Bakunzi ba televiziyo Tanganyika ni badako mwumvise program mwumvise rendez-vous ni dimanche le 21 nta gusiba nta gucegwa ko gusiba kwawe niko guhomba kwawe. Rero ndagusavye wowe wumvise iyi map nuzoyigishe nuzoyifusha ubusa karibu kugira ngo turyoherwe dusangire umugisha w'Imana. Anyway reka tubashimire.
murakoze cyane. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.